Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2022 munyonyo umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu ntara zose z'igihugu cacu ahazoba hakanye kurusha handi ni mu bice vya Mwaro na Bururi aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 13 ku muhingamo hitezwe imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba mu bice vya Bubanza Cibitoke Kayanza Ngozi Gitega hamwe na Mwaro mu bindi bice hakaba hitezweyo ahanini ikirere kirimo izuba n'ibicu bike ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 30. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:41 rirenge igihe cy'isaha 11:56 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje nayo bashikirije mwakoze kuyakurikira.